ni gake iyo umugabo aronse amafaranga ashobora kugira amahoro akwiye. Ukabona umuntu vy'ukuri afise amahoro mu rugo rwiwe, afise amahoro, ibintu abitunganya neza ku rutonde, afise amafaranga. Uyo muntu hari n'abayaronka ugasanga umugore barayaronderanye bakenye, ariko ejo ugasanga akubwira ngo je ntitukiringaniye nawe. Amahera gutuma bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe mwami Imana ngushima kandi nkuninahaza, nifatanya n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima no kugushimagiza no kugushira hejuru. Nanje nje ngutazira, nje nkuninahaza, nje nkuririmbira ishimwe kuko uri Imana yacu, kuko uri umuvyeyi wacu kandi uri umurinzi wacu. Ngushimiye rero igitondo c'umugisha, ngushimiye n'akanya keza uduhaye kukuganira ijambo ry'Imana. None muvyeyi mwiza, ndasaba mpwemuyero umufasha mwiza n'ubu ntutube kuru, tube hagufi kugira ngo turongore kandi udushoboze gukora igikorwa ciza gihimbara Imana kandi gifisha imitima ya benshi. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero ijambo nagomba ngo tuganire ni ijambo rivuga ku mwasi w'umugabo. Umugabo umwasi akomeye afise mu buzima bwiwe. Iyo umuntu bahuye nawe atitwaye neza ngo agire ubwenge bwo kumenya kugera uwo mwasi, ashobora kumutwara ahantu habi gose. Ni ikintu cyitwa ubutunzi. Haleluya. Umuntu agoye kugera n'umuntu amaze kuronka ifaranga. Nukuri muze mugende mwitegereze, umuntu yaronse amahera uramuyobegwa. Iyo atari umuntu w'umunyabwenge, ubwenge bwiwe bumurikiwe, yatabawe n'Imana, Imana ikamuhezagira, Imana ikamuha ubwenge, Imana ikamufata, ni gake umuntu ashobora kubibamwo amahoro. Ni gake iyo umugabo aronse amafaranga ashobora kugira amahoro akwiye. Ukabona umuntu vy'ukuri afise amahoro mu rugo rwiwe, afise amahoro, ibintu abitunganya neza ku rutonde, afise amafaranga. Uyo muntu azohora agenda afuka amasenga Imana yishimira, azagenda yishimira yininahaza ikengurukire, kuko aba yanesheje ikintu gikomeye. Rero ubutunzi burafise ibintu bibiri nabonye, ibintu bibiri bishobora kuzana mu buzima bw'umuntu yaronse amafaranga ariko atagira ubwenge. Atagira ubwenge, mvuga n'ubwenge bw'Imana, ubwenge bumurikiwe, ubwenge bushobora kumenya kurobanura igikwiye gukorwa n'ikidakwiye gukorwa. Icambere, iyo umuntu amaze aronse amahera agira ubwibone bumurenze. Agira ubwibone bumurenze, umengo avuga uko agomba, agenda uko ashaka, atuka uwo agomba. Urumva umengo iyo yayaronse arahinduka ukamuyobegwa. Arahinduka ukamuyobegwa, ukavuga ati none ujya ni wa wundi narinzi mu minsi heze. Ari umuntu ubona aciye bugufi, ari umuntu yubaha abantu, ariko ugasigara ubona ari yaroga, ukabona umengo atwara isi n'ijuru. Ifaranga n'umwasi akomeye. Ugasanga mu rugo yitwara uko agomba, umugore umenga nta burenganzira kifise, ntaca kimubwira ngo yumve. Urumva hari n'umukubwira ngo wewe ubuziki ibintu n'ubifise, imodoka ntufise gwawe, rasiyo ntufise. Ubwibone kumva bisigara bigorana cyane. Amahera niyo asigara gutegeka. Umwasi w'umugabo amafaranga. Aricyo gituma Imana y'ijuru, umugabo aronse amahera
akwiye gusenga Imana cyane gusumba uko yahora asenga kugira ngo agumane imirite, aguma aciye bugufi yumve ko amahera ari igikoresho cyiza gikwiye kumufasha muri uru rugendo, ariko atari ikintu cyo kugira ngo atsikamira abandi. Hari n'abayaronka ugasanga umugore barayaronderanye bakenye, ariko ejo ugasanga akubwira ngo je ntitukiringaniye nawe. Amahera gutuma usuzugura n'uwo mwubakanye, ngujye ngo je ntaho tugihuriye, naramurenze, ntitukiri ku rugezo rungana nawe. Umuntu mwayaronderanye, ibindi ko ndavuga ndazi ko hariho benshi uwo mutima, iyo ngeso bayadukanye baronsa amafaranga kandi ingo nyinshi zirasambuka. Abandi ugasanga ngo jewe ugasanga yamuharitse. Ubwibone ni umwasa akomeye amahera ku mugabo atazi Imana, umugabo atafise ubwenge bumurikiwe, ni ikintu kibi kuri we gishobora kumusambura. Umugabo yahora ataha kare, umugabo yahora asenga Imana, ugasanga arabivuyemo kubera amahera. Jewe nsigara nteramana n'abandi amajoro, ataha amajoro, umugore avuga ati oya jewe nariko ndagira ama business, ega amahera ntihava nta handi aba. Oya ariko siyaba. Ikindi nabonye cya kabiri, usigara uri umuntu yipermetika n'icyo ari cyo cyose, ntaco utinye. Uwo wifuza wese uramuronka, uwo wifuza wese uramuronka. Ushaka umugore muto muto, ushaka ubyibushe, ushaka ama voyage, ibyo ushaka byose urabikora. Ibyo ushaka byose urabikora, kandi kubikora ibyo byose siko bikugurira ikimazi, ahubwo uko ubikora niko bigusambura. Rero ubwenge burakenewe. Reka dusome mwumve ngaha mu Migani igice cya 5, tusome kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Haravuga ngo mwana wanje shira umutima ku bwenge bwanje. Urumva ijambo ry'Imana ariko guhanura, Imana ikabikugiriye neza. Shira umutima ku bwenge. Haleluya. Umenye guhitamo, kuko ivyo uri kurakora bikuriko bikujana ahantu habi gose. Ngo mwana wanje shira umutima ku bwenge bwanje, tega ugutwi uburyo bwanje bwo gutahura, kugira ngo ugumye amakenga n'iminwa yawe izigame ukumenye. Ngo kuko iminwa y'umugore w'ikigenze itonyanga nk'ikimamara c'ubuki, kandi akanwa kiwe kanyerera kurusha amavuta y'elayo. Ngo ariko iherezo ryiwe rirura nk'umururazi, rikarishe nk'ubugi bw'inkota. Ibirenge vyiwe bimanuka mu rupfu, intambuko ziwe zimushikana ikuzimu. Amen. Wavyumvise? Iyo Imana iguhaye ubutunzi ntumenye kubwifatamwo neza, ntugire ubwenge kumenya ngo mbega ninajya muri ibi ingaruka binzanira niyi. Wumvise impembo ingene imeze? Urumva ijambo ry'Imana riko kubwira ngo mwana wanje ngo shira umutima ku bwenge bwanje, utega ugutwi uburyo bwanje bwo gutahura. Urumva rikorera guhanura ngo umugore wawe ugume umwubaha, ubutunzi bwawe ntubusanzaze, kandi ntiwemere ngo abaguhenda, iminwe iguhenda. Iyo ufise uronka inshuti nyinshi, iyo ufise ubutunzi uronka inshuti, uronka abagutaka, n'ububi bwawe ntibabubona. Uri mugufi bakubwira ko uri sympathique, ibintu byawe byose baramenya kuvyabiya kugira ngo bagukure ko icyo bashaka. Imana idufashe. Haleluya. Ngo kugira ngo ugumye amakenga n'iminwa yawe izigame ukumenya. Wavyumvise? Ufise ubwenge uramenya akanwa kaguhenda n'akanwa kavugisha ukuri.
mugabo iyo wamaze kuborerwa amafaranga wumva umengo vyose ni sawa, wumva umenga abantu bose urabaruta, wumva umengo wewe ikintu cyose nta na kimwe utarekuriwe gukora. Ariko ijambo ry'Imana rirakorera kubwira ngo ugumize umutima wawe ku bwenge, kumenya guhitamwo, kumenya guhitamwo ikibi n'iciza. Haleluya. Ngo kuko iminwa y'umugore w'ikigenzi tonyanga nk'ikimamara c'ubuki. Wavyumvise? Umugore w'ikigenzi ntacatokora, ntacatogukorera kugira ngo aronke icyo ashaka, ntacatokora, ntacatokubwira yo kuririmba. Umva, we abazi icakeneye, abazi icakeneye. Mugabo we kwera ubwenge atabwo ubuzi ngo wakunzwe, ubuzi ngo wakunzwe. Ariko ngo kuko iminwa y'umugore w'ikigenzi tonyanga nk'ikimamara c'ubuki, ngo kandi akanwa kiwe ngo kanyerera kurusha amavuta ya elayo. Wumvise? Amavuta ya elayo murazi ko ari amavuta meza. Urumva? N'uwo mugore yo avuga amajambo meza, agutegurira ibyiza. Urumva? Uwumva umenga urahandi hantu. Ariko menya ngo umve ijambo ry'Imana riko riravuga ngo ariko ngo iherezo ryiwe ngo rirarura nk'umururazi. Wavyumvise? Umwe yavuga neza, umwe yakubwira ko uri juru ryakuga, umwe yakubwira kuri gitangaza. Iyo biheze, iyo biheze nk'abaye akabazo, bimera nabi, bimera nabi ko nta kwihangana ashaka kukugirira. Haleluya. Ngo ariko iherezo ryiwe rirura nk'umururazi, rikarishe nk'ubugi bw'inkota, ngo ibirenge vyiwe bimanuka mu rupfu, intambuko ziwe zimushikana ikuzimu. Wavyumvise? Intambuko ziwe, imigambi yiwe, nta kintu na kimwe ciza, nta kintu na kimwe ciza kiva muri we. Ni nyungu, atanyungu nta bindi. Rero murumva ko amafaranga ku mugabo ni umwasi akomeye, ni umwasi akomeye, kandi nebundi ni igikoresho ciza cyane gose, cyane gose. Ariko ugira ubwenge, umenye ngo mbega bankikuje kubw'urukundo, mbega bankikuje kubera iki, mbega bandondera kubera iki, ni urukundo canke ni inyungu bandondera. Ni imiryango myinshi twabonye yasambutse, myinshi yasambutse kubera kutagira ubwenge, kutamenya igikwiye gukorwa n'igikwiye gukorwa. Rero muntu w'Imana, ndakwifuriza ngo Imana yo mwijuru ikumurikire, ubutunzi guhaye umenye ngo nubwo gukoresha ibyiza si ibyo kugukoresha amakosa azotuma urogretejo. Ngo iyo menye uko benshi bararogreta bakavuga ngo iyo menye. Rero nawe ntuzuvuge jo ngo iyo menye, ariko garuka hakiri kare, umenye ngo ubutunzi ntibukubera umwasi, ariko bukubera igikoresho ciza gituma ushika ku migambi myinshi yo guteza wewe imbere n'umuryango wawe. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, ntawe usa nawe kandi ntawe uringaniye nawe. Ndashima imbabazi zawe n'urukundo rwawe ufitiye abantu waremye. Ese ico uyu munsi ga Mwami wanje, abo wahaye umugisha w'ubutunzi bomenya kubukoresha neza kugira ngo bubere umugisha ubwabo ndetse n'imiryango yabo n'igihugu. Mwami wanje ubikore kubw'ubuntu n'imbabazi zawe ufitiye abantu bawe, abazimiye ubazimurure kugira ngo bagaruke mu nzira nziza. Urakoze kuvyumvise, icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Abandi abisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.